Izo mfashanyo zaraye zitanzwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu zigizwe n'ivyankenerwa bitandukanye. Impunzi z'abakongomani zahawe amatoni 3 y'umuceri, amakarato 75 y'itende aturuka mu bihugu vy'Abarabu, udupukuru 100 tw'imitobe hamwe n'amakarato 20 y'ibisuguti. Abimukira batewe n'umwuzurira w'amazi muri komine Mutimbuzi, abo nabo bahabwa amatoni 2 y'umuceri, amakarato 50 y'amatende, amakarato 100 y'imitobe bita Go Fresh, ibitenge amajana 3, amasabuni arenga ibihumbi 4, ibiro ibihumbi 4 n'amajana 816 vy'ubuyi hamwe n'imipira y'amaguru 130. Mwijambo giwe Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, yahamagariye impunzi z'abakongomani kugiranira urukundo no gusangira neza ivyo baronse. Nayo abo batewe n'umwuzurira abahamagarira kurangwa n'ubuntu bwamye buranga abarundi n'abarundikazi. Murazi ko keshi iyo abantu bari hamwe na cane cane muri mwe no masite haduka ingeso nyinshi zitandukanye, ingeso z'ubuhumbu, na cane cane ko atabikorwa vyinshi biba bihari, gaca usanga bamwe ko batakaza umwanya mu guhungabanya ubuzima bwabo. Rero nashaka ndabahanure uko mubayeho kose mubeho mu ubuntu buranga abantu, na cane cane urufasoni. Kubaha izo mpanuro rwaruka rukiri ruto, mwirinde ibasamaza, sivyo? Mwirinde ababahumbisha, muze muraraba abana banyu mubaherekeze. Hariho umwana wabwatindagiye mu bwiherero mwijoro mutamuzi ibimujanye. Abavyeyi namwe gwe mufise igikorwa gihambaye, muze murabaraba abana mubabe hafi, ntibaze bavunikire ngaha aho bokiriye ngo batahane imvune ku mutima no ku mubiri. Angeline Ndayishimiye ahamagarira abo bose bafise ico bashoboye gufasha kugira ngo abo bimukira bashobore kuva mu buzima bugoye basanzwe barimo. Nashaka kubwira abarundi bose kugarukana wa mutima wa kera urukundo. Bamwe bose ndazibwira ngo mwese muvuka mu Gatumba, oya muze muragenda kabisa ku miryango yanyu, imiryango y'aba bantu ize irabakira, kubera ubu buzima ntibworoshe na gato. Ntibworoshe ku bana bakiri bato, ku bana bakeneye kazoza kabo mu mashure, ntibworoshe no ku bavyeyi bari ngaha. Tugiranira urukundo kugira ngo twese dufashanye abaanye ngene bova hano hantu, umwe wese azararaba iyakomoka kugira ngo turabe ko ibi bibazo vyogabanuka mufise, kandi nibazo biremereye cyane. Nibazo biremereye kubera murabona ko muri nko mu Gahinga ahantu mukikujwe n'ibiti n'imisozi, atayindi mihani hari. Mumenya ko muri site ya zone n'intara ya Cibitoke haharugwa impunzi z'abakongomani bagera ku 6,200 bagizwe n'imiryango igera ku 700. Nayo muri zone Gasenyi komine Buganda haharugwa abimukira bagizwe n'imiryango 954. Muri abo 583 baramaze kuronka aho baba, 371 bakaba bataronka aho baba. Patrick Irakoze mu ntara ya Cibitoki, kubwisamirizi Black FM.